Amazina y'abavyeyi nitwa Niyomwungere Olivier, maze imyaka 5 mpejeje ishure rya Scientifique B. Hama ku mazina y'abagenzi bantazira Tiger, aha bahita kari mu bwami bwanje, bahita kari muri Empire. Hama nkaba ndi umworozi w'inkoko. Izo nkoko ndazoroye mu buryo bubiri. Turafise nouveau modèle bita Croila, turafise n'indi modèle bita izinyama Pondeze. Hama ndatunze ndekindi n'ubworozi apare bw'ingurube. Hama inkoko zanje ndazikunda cyane kuko n'umwuga wanje niho nkura uburyo bwa buri minsi yose, niko bita makarundi ngo nagasabune cyangwa ngo nagafu. Na cyane cyane tusubiye inyuma mu by'imigenzo y'ikirundi canke imigenzo y'igihugu, numva ngo ni flambo. Abantu benshi bazi flambo, tumva ko harimo agafu, niyo mpamvu rero ariho nkura agafu kanje ka minsi yose. Hama inkoko zanje ndazitunze ukuntu gukurikira. Turafise izo twita imiswi mito mito, turafise n'izindi canduzi. Turafise modele yo kutanguza ku muswi umwe, ukimara umunsi umwe uvuse twakeza ku kwezi n'igice. Nizo duhera ku mezi 2 kugeza zitanga umusaruro wo kugira abandi nabo tubaheko umwimbu, kugira nabo baze kurondera kagafu natwe turonderamwo muri za nkoko. Kubw'ivyo turafise n'ukundi turabundikiriza mu mashini. Mugi mashini si gwanje ndariha aho mvukisha amagi. Uno munsi nditeguriye ko nza kuvukisha amagi angana n'amajana 7, kandi yose ayo ndazi araza kuboneka neza, agasaruro karahari. Ubugira kabiri na tera intege abantu bose ko bashaka nko gutunga ubworozi bwerekeye izi nouveau modèle Croila canke iza zinyama, ko bo twisunga canke bakeneye nk'imiswi botunga canke izo zinyama. Twe vraiment turahari kugira dufashanye mu byo dushoboye. Inyuma y'ico inkoko tuzigurisha ku buryo zisumasumbanye, kandi no kabeyi gasosa cyane, tuvyita karakuwe kibasi na kabeyi katavuna. Murahawe kaze. Hamubugira kabiri kuvyerekeye bitunga by'ingurube, navyo tunze ingurube ariko ingurube zishemeye, ingurube z'isuku cyane cyane. Mu byo dukoramo byose dukunda isuku, uko ubworozi bwose uzokora atasuku ririmo ntabwo ushobora kugira iki kwishikana n'ubworozi bwawe, ntaho bwoshika mu gihe batasuku biba ryagiyemo. Turavye ino si tugezeko canke n'umwanya tugezeko, ubonaho kwisunga ibintu bishasha. Ibintu bishasha bazungu ni bikubikondera bo ngo ni innovation. Dufatira ibintu bishasha canke ibidaharawe. Ubenshi bamenyere gutunga ibintu by'ikirundi. Uzogitunga umwaka wose ukurikira sans bénéfice, atanyungu urukuraronka. Ariko haraza ubwoko bushasha bwo gutunga ibintu bigezweho bwa kijambere, bwo gutunga inkoko, ingurube za kijambere, inkwavu za kijambere, amafi, inka. Prodefi zaraje zitanga ubwoko bwiza bw'inka kandi bumeze neza cyane. Nizi inkoko ziriko zirava mu bihugu bitandukanye za Kenya, Uganda n'ahandi. Ubwoko bwa Croila n'ubwoko bwiza cyane, kuko mu kwezi kumwe umuswi bashobora kuba wageze kubona urugero rushimishije. Pare yaporo yuko tunga indundi uzobona nyuma y'umwaka umari butangiye guta. Ariko Croila neza uyitunze neza ku biryo wikoreye. Nka je nsanzwe nikorera aliment composé y'inkoko, je njya singura ku munzane canke ahantu hazikoze, je ndikorera kuko les principaux bazikenewe canke bigize izo aliment composé ndazize ko naronse formation yazo, naho idashemeye, ariko ndabona bénéfice na pourcentage yaho mbangejeje pare yaporo yizo mbanguriye ahandi ahantu. Mu gihe inkoko ya Croila ubu yitayeho ukayikurikirana, ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu tangura kwigaburira imfungurwa aliment composé yizishaka guta, kuko Croila itangura guta ku mezi 4 mu gihe bayigaburiye neza. Amezi anakwiye ibitanguye kuguha umwimbu n'umusaruro kuri wewe ndetse no kwabanyi canke nakubandi bashaka umwimbu wo gutunga ubwo bwoko bw'izo nkoko za Croila. Kubw'ivyo mu nkoko yifashe nabi ya Croila irati nyuma y'amezi 6 bivanye no kuntu mare nutrition ko niba yakuze. Hama nasaba yuko abancuti n'abageni canke abandi ugwaruka dushoboye gushira ubwenge hamwe, ko two kwitaho burimwe n'ubworozi kino gihe na cyane arico mbona kiriko kiraje imbere mu gihugu cacu ndetse no mu bindi bihugu. Je bwa mbere natanguye ingurube vraiment, natanguye ku ngurube z'indundi, ariko ingurube z'indundi naco nazitanguye niga mu mwaka wa 7e ntangiye hango kwinja 7e natangura ingurube z'indundi ndazitunga umwaka umwe, nkabona bénéfice ntisa cyo kimwe n'iz'inzungu. Naca mpindura ndaguza ntangura gutunga ingurube z'inzungu, nazo ntunga 2 ndazibitsa abantu
nanje nkabatanguye nkasanga ntunzi imwe nkasanga izungurwe twaguriye rimwe iyo nabikije umuntu yoje nitungiye ntibifise gukura kumwe n'umunyimbo cyo kimwambaga ati ibintu byo guha abantu bambikira rero ndabasanga batazigabura nko kugenda zifatira ahubwo reka ngira ivyi wanje ndabishira hano ku ruhande mu gatondo mvyuka ndabi ubutunzi bwanje saa sita ndabi ubutunzi bwanje antake no komere yuko nja kuryama mbanza gusuhuza ubutunzi bwanje yamboye no kuntu bumeze hama ndawe na production ko nizoduga navyikurikiraniye none abana yuko hariho difference hagati yo kubitsa umuntu no kuba nitungiye jewe nyene uko uyu muntu yimubikije hari gihe igaburira mu gatondo agasa kwigaburira kandi je mu gatondo kandi naho nyaro avyibukijwe n'umwana canke yibuse katunzi igitungwa cyo muntu mu rugo mugari gwawe ni ente yawe ishira ko umutima wawe ugira iki ukurikirane ivyo uba waragombye gushira mu mutima wawe mukabikurikirana ama mu byo nkoko navyo vya mutoyi natanguriye muri mutoyi natangura kuza ndumva inkoko za mutoyi ko je nako nivyo gutuma ivya kijambere none nabona umugenzi nyene ashoye inkoko za mutoyi nyene shika kuri zitatu ndavyibuka ico gihe niga nari mu gishure nari mu gije scientifique B nari mejeje mvuga ati wa ndazikunda gusa ndumva nyine ko ndazikunze bwa mbere na mbere bwobwo narabikunze ndumva nyine ko umutima bikunze apana ngo nakazitunze oya narabanje kwanda bikunda ndavyisukamwo ariko tunavyisukamo kubera ngo ibiki nibiki navyisukamwe kwa numisi ndabikunze kandi binje mu mutima ndatunye inkoko zitatu ndaduga ndagira ku 10 ndaduga pole ndatunga izya za rouge mutoyi rouge ndabona nazumenga zigenda zirahinduka ari izindi nkoko bigeze kuza zava muri Kenya ubukoko buto bitango no butimbiri kuku hama ndabwo ni ndabutunga imisi mikenya nabwo ndabureka ndatunga izi zinyama nazombana nazitanga umwimbo ushimishije cyane nazo ndazigumizako gushika uno munsi niho hacaza ubwoko bita kroira ntiburakwira hose muga benshi nibwo ariko barijukira kuko burakura ningowa kandi buratanga umusaruro neza uno munsi nkuko munsi zitarimo nza kuvukisha izo amajana 7 ndafise naringize ku nkoko amajana 3 ariko nsiganya amajana 2 kuko ijana rimwe narikuyemo kugira ndonke ico nkomvukisha izo zindi zikurikira hama nashaka gutanga comme adresse yanje ndumunyawubanza ni province y'Ubanza commune Mpanda secteur Rugenge ano bita kwipera muri quartier Jerusalem banyitaniye mu ngere Olivier umuntu wese ashise arabaza kwa Olivier nihe canke kwa Taiga nihehe cha telefone amugene wansize kinimero za telefone ni 69 461 701 ndafise na limitere 75 821 371 barahawe ikaze ko bashaka kugura nk'ingurube canke kugura inkoko agaciro ni keza cyane gose murahawe ikaze.